Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jewe izina ryanje ni Niyonsaba Aisha. Nagiye gukora akazi muri Saudiya itariki 14 z'ukwa mbere mu 2025. Kuva ico gihe uko umwana ataye n'akantu mu bucafu kakazimira, ni jewe nakubitwa. Nta ukwezi guheze yambwira yuko azonkata umushahara. Azonkata umushahara buri musi kwaba ari gukubitwa. Hama rero kugira banturire, burya uwo musi nararyamye, maze kuryama twavyuka saa tatu topu. Maze kuryama jewe ca mvyuka saa 3:10. Twari duheruka kuva i Dubai. Mabuja aca avyuka asanga ntaraheza gukora. Amaze gusanga ntaraheza gukora, yashuhije ibinika yuzuye amazi, aca yinsukako mubiri wose. Amaze kuyinsukako, kuva ico gihe amaze kuyinsukako, burya niko naguma nkubitwa, niko naguma nkora, niko nakora. Udakoze, kuko udakoze kwaba ari gukubitwa. Barakubaza icakuzanye, wategerezwa gukubitwa, ariko ugapfa gukora. Mu gihe rero babonye ngira mpfe, bamaze kubona ngira mpfe, niho batangura kuyumvira yuko botangura bondihira itike nkataha. Sinamenye no kungene natashe, ivyo nta nivyo nzi. Na ofisi nta kintu bariko baramfasha, kandi aribo bandungitse. Nta n'ikintu na kimwe bariko barabivugako, kandi aribo baturungika. Murabizi ko tugenda dutanze imitahe tuguranye aho amahera jewe amadeni nari mfise sinobabarira, tubashira. Nta n'ikintu na kimwe ofisi iriko irabivugako. Murabe rero ico mwovuga. Ego, burya amaze kunshira mu modoka akantwara ku kibuga c'indege kugira bandihira itike ntahe, nta n'ivyo nzi. Burya nagiye numva nicaye mu ndege. Maze kwicara mu ndege ngeze Dubai, abagira neza nibo babonye ukungene ngira mpfe, ko yari yaramponze ubuhiri bwo mu mutwe. Nta n'ubwenge nkifise, nta n'ikintu na kimwe mu mutwe, nta n'ubwenge nkifise. Maze kugera Dubai rero niho nabatera ikigongwe. Maze kubatera ikigongwe, aca barabanza barantwara kwa muganga. Babanjije kuntwara kwa muganga, baca banshira kw'ibipasuma. Ego, ubu rero ngeze Muyinga ku kibuga c'indege. Sinokubwira ukungene nahageze nyene kubw'Imana, kubwabo bo muri Dubai. Sinokubwira ukungene nahageze kweri. Intoke zose yarazihondaguye, zose zarafyenyaguritse. Ubu nta n'ikintu na kimwe jewe nokora. Ico nosaba nuko je yompereza umushahara wanje wose. Kuko ntaco nkibashije gukora, ndi kimuga co ngaho, umugongo waraboze. Kandi ico nipfuza yuko yonkwirikirana akamvuza, nkaraba ko nokira. Nta n'akantu na kamwe nshoboye gukora. Intoke zaramaze kumugara, nta n'akantu na kamwe nshoboye gukora. Namaze indwi zibiri kuko sinigera nsohoka. Nta telefone sinigeze ntunga telefone.
nari nemerewe kuvugana na musaza wanje tuvuganye ijambo rimwe byaba biheze nta bindi buri mu ndwi cabure mu kwezi guheze baca baranyugara baraca bangumiza ngaho uko niko ndyama kw'isi niko ndyama kw'isashe naryama kw'isashe nari nandikiwe kunywa amazi yonyene uko nuko umugongo uriko urabora bamaze kubona rero ngira mpfe baca baratangura kuyumvira kundihira itike bambwiye yuko bandihiye itike mu mahera y'iwanje batigeze bampemba hari amezi batigeze bampemba umenga amezi 5 namba atari amezi 4 rero kubw'ibyo n'ubu ngeze Muyinga mu bitaro n'umugiraneza yandihiye kuva i Bujumbura gushika ku bitaro vy'i Muyinga ariko aranyishuza nta n'ijana afise n'ubu njyamye mu bitaro base no kumvura kubera ata mahera mfise ego ico nsaba rero ko nosaba leta ikanshika kikaraba ukungene meze kuko jewe nagiye nciye muri leta ico nsaba nkongera nkasaba n'indishi y'akababaro kuko bamaze kubona ukungene meze kuko ibitaro byose bimaze kubona ukungene meze nukuri bariko barabaza uwo muntu yoba yarangize nk'uko bamubuze yego kweri kuko nakamara amaza uduhuzu twose nari nazanye kubera ntari nshoboye kuduterura nadusize i Dubai sinzi rero ko abagira neza bo b'i Dubai bambwiye ko bazotundungikira none n'ubu nta nutwo ndabona kandi rero nta n'agahuzu na kamwe mfise nambara nyine akajipo umuntu yangabiye sinzi rero ko mwotunkwirikiranira natwe mwoba mukoze rero ico nosaba leta nuko leta yonshika kikankwirikirana ikaraba ukungene nabaye kuko jewe mu kugenda nagiye nciye muri leta bakaraba rero ukungene nabaye kuko sivyo ndiko ndivugisha kuko narabasinzikaye sinkishoboye kwicara nta n'ikintu na kimwe nkishoboye ego mfise abana 3 twana twanje nta n'ikintu na kimwe twifashishije narinzi ko ngiye kurondera utwana twanje none raba kungene baciye bangira kansukako kw'amazi n'abana banje bagira bicwe n'inzara Niyonsaba Aisha yarahohotewe ku buryo buteye ubwoba n'ubwa mbere mbonye ibi bintu kuva natangira gukurikirana ibibazo by'abarundikazi bahohoterwa mu bihugu by'Abarabu n'ubwa mbere mbonye bino bintu. Aisha yagiye muri Arabia Saudite arungitswe n'ikigo bita Ellen Blast Money Power hari mu mwaka wa 2024 mu ntango itariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Aravyivugira mu kiganiro mugomba mwumvirize ngaho imbere tugirane nawe. Yagezeyo bukeye bwaho tariki 15 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 nyene ashatangura akazi. Yavuyeyo mu kwezi kwa kabiri mu gifungo ca Ramadhan ntiyibuka neza itariki kubera ko yaramerewe nabi mu mwaka wa 2026. Byumvikana ko yaramaze umwaka umwe n'ukwezi kumwe. Yarahohotewe ku buryo buteye ubwoba sinda kubivuga mwabibonye. Ikibabaje rero muri kino kiganiro mugomba mwumve muraza kumva n'ibindi biteye ubwoba yakorewe. Ikibabaje cyane ni kuba abagize uruhara mu kumurungika muri Arabia Saudite ata kintu na kimwe bakoze canke ariko barakora kugira ngo uyu muntu vyibuze yamuhohoteye amurihe
canke ikigo camurungitseyo kimuha indishi y'akababaro. Murantunga sindi umunyamategeko jewe, mugabo ikibabaje ni uko ibi bintu bimaze igihe. Ubu rero yabuze n'uburyo bwo kwivuza. Ubu tuvugana turi tariki 22 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabasaba mukurikira ikiganiro kirambuye tugira dukorane n'uyu murundikazi Niyonsaba Aisha. Je nitwa Daniel Mugisha, uranzi? oya, Okay. Jewe ntabariza abantu bahuye n'ivyago bari muri Arabia Saudite. mm, Ico ni igikorwa nihaye, niko gusaba utarose amahirwe yo kumenya, mugabo bahuye n'ivyago ndabatabariza mu buryo butandukanye. Impamvu ndakurondeye rero, mm, wewe numvise ivyago vyagushikiye, eh, mugabo sinavyumvise, naranabibonye. Ndafise amavideo yawe n'amafoto yawe. mm, yego, Ibintu tugomba tuganira rero ni ibintu mbika nzokoresha mu kukurondera ubufasha, eh, kubera numvise ivyagushikiye, mugabo jewe nkunda kuvugana n'umuntu, umuntu nyene ibintu we nyene akampa umuco ku bintu vyamubayeko. Mu vyo ndakubaza mm, harimwo amazina yawe, iyo uvuka, ikigo cari cakurungitse, igihe wari wagiriye hariya, hanyuma uce umbwira ivyago wahuye navyo, uko nyene uragerageza ubimbwire utuje, ubimbwire neza, sivyo? yego, Ijambo ni rwawe rero. Witwa nde? akazina kanje ni Niyonsaba Aisha, nkaba mvuka Muyinga, Witwa nde? umusore Niyonsaba Aisha. Uza uravuga buke, ugenda neza utihuta cane kugira vyumvikane. Sawa, Niyonsaba Aisha, yego, ukaba uvuka he? Muyinga, Bandanya uvuga. Muyinga, intara ya Muyinga, hanyuma ikomine n'umusozi. komine Muyinga, umusozi Mukoni. Urubatse? Oya, Nta bana ufise? abana ndabafise batatu, twari twaravanye. Urafise abavyeyi? Yego, ndabafise. Bitwa gute? Mvuye kure ari, Yitwa mvuye kure ari, mama? Nsabimana Radiyo. Okay. Hanyuma wasafirishijwe n'ikigo ikihe? Wasafiriye ryari? Ikigo iryo nasafishirijwe i Bujumbura hariya mu Gatunguru, mu sindahibuka neza kubera nyene naciye ngwara, gusa mugabo nibuka ko nasafiriye mu kwa mbere itariki 11. Ikigo bambwiye cyagusafirije n'ikigo bita Ellen Blas Money Power. Coba ari ico? Nico nyene. Ellen Blas Money Power. Uvuze ko kiri hehe? Mu Gatunguru. Ndakweretse ifoto yacyo woca ukimenya, ariko nico nyene barakimbariye. Nico nyene batandakimenya n'ubuko. Ellen Blas Money Power. Uvuze yuko iyi Ellen Blas Money Power yagusafirishije ryari? Itariki 14 z'ukwa mbere muri 2025, kuko kontra nari kuyimara muri 2027. Ah, Mm. wasafiriye 14 z'ukwezi kwa mbere 2025, wari kumara kontra itariki 14 z'ukwa mbere 2027. z'ukwa. Okay, ni vyiza ko muvyibutse, nibi biba ari vyiza cane kuko
iyo bumvise atari byo baca bavyigarama nuko mm, mm. ikigo cyagusafirishije ni Ellen Blas Money Power ntiwibuka nyiraco Umugabo nibukamwo n'umugabo witwa Farizi. yitwa Faiz Mm. urakoze cyane ko wibuka Faiz ntaco urya ni nawe akiro presenta niwe azwi sinzi ko hari undi nyiraco mugabo urya niwe azwi Hari bosi rero akigaba okay gusa sindamuzi. sawa ntaco ubu ntitumuvuga mu gihe tudafite ivyemezo kumbure reka twivugire uwo wowe nyene uvuze Faiza sivyo Mm. hanyuma mu gusafira hari amafaranga bagusabye Narayarishe nyene nararishe marakuntu hani mu kwinjira mu kigo. 800. Mm. Mm. Ivyo wararishe Ayandi ku miliyoni abiri. 1,200,000. Mm. Ni ukuvuga yose hamwe warishe watanze 2,000,000. Ego Mm. kandi sinaje nayirihiye nyene n'umuntu yayangurana. Mm. Nuko utanze 2,000,000 baragusafirishije uragiye urageze muri Arabia Saudite Mm. wasafiriye itariki 14 z'ukwa mbere 2025 none wageze muri Arabia Saudite ryari niho wacugerayo nyene ubwo utangira akazi urantunga ashatse kumenya nimba ukigerayo waciye utangura akazi Naciye ngera itariki 15 niho naciye ntangura akazi. Mm. Ni naciye ntangura akazi itariki 15. Mm. Mm. ihangane gatoya ngaha aha akantu ngomba gutunganya kuvuga wagezeyo 15 Mm. z'ukwezi kwa mbere 2025 niba waciye utangura akazi Mm. urugendo rwawe rw'akazi none rwagenze gute utangiye gukora warahembwa nshaka ivyo umbwira byose nshaka uze urambwiza ukuri ntugire kandi ugerageze kwibuka byose ntiwihende warahembwa itariki 15 z'ukwezi kwa mbere utangiye akazi ukwezi guheze warahembwe mbwira ukuntu byabandanije Kumva amezi 3 barayampembye mugabo mu yandi mezi ntibasigaye kumpemba. uvuga baguhembye ukwa kabiri n'ukwa gatatu Nuko kwa kane. n'ukwa kane Mm. baguhembye amezi 3 yonyene gusa Mm. Mm. nuko itariki baguhembye amezi 3 yonyene Mm. mbwira rero ukuntu wabayeho ivyagushikiye uhereye utangira akazi ngomba ndaguha umwanya ntaguciriyemwo utubwire urugendo rwawe gushika naho uri uyu munsi witonde Mm. Ah. utangire nkihashika natangiye gukora uku ivyo naronka n'ivyo nabura vyari ibi twabanye uku hanyuma gushika n'uyu munsi ninagira ahantu nkumva hari icyo nshaka kubaza nakubaza mugabo nshaka ufate umwanya witonde urugendo rwawe uri hajya ahantu Maze gushika muri iyo nzu nyene urumva ko bampembye amezi 3 batasubiye kumpemba nyene ndatangura kubaho nabi baramfata nabi nyene nanjye ndavumiriya kubera nyene nabona nari nasize utwana atace ca ruguru ndemera nyene ndakubitwa ndagira iki maze nyene aho nshaka ko uravuga neza nimba warakubitwa ukavuga nakubitwa uku urumva uvuze ngo ndemera ndakubitwa none wumva umuntu akurikiye cyumva ngo nyene waremeye urakubitwa wakubitwa gute
nivyo ubwirizwa kubivuga witonze kuko je uriko urabimbwira ntavyo nzi kandi n'umuntu azovyumva ntavyo yigeze yumva bisaba ko uza utubwira nyine ukuntu wakubitwa ukuntu wahohotegwa nimba warahohotegwa singomba ko hari umuntu akuvugira ikintu nyene wuvyivugire sivyo. Mm. Mm. Umva nkoze akantu naba nkubiswe Mm. nta kurya sinarya baduha amazi n'umukate umwe hanyuma rero bimaze kuguma bibandanya Witwa nande? sinzi ukuntu na mabuja niwe yankubita ariko akaca ambwira ngo ninihangane ngo ninihangane ngo ni nkuko yokubita n'umwana wiwe. Mm. Hama rero sinzi ukungene naryamye amaze kuryama ndavyuka harenga ku minota 10 nari kuvyuka saa 3 top inca mvyuka saa 3 n'iminota 10. Mm. Burya rero uwo munsi aca ashusha Mm. amaze gushusha amazi aca yansukako Mm. amaze kuyansukako ayo mazi nyene nguma mbandanya nkora mugabo aho nubwo nakora nari mfise ibisebe. Mm. Uko rero harageze igihe rero birananira. Mm. Amaze kugera igihe birananira burya ico ndababwira ati jewe akazi kanyu karananiye ndagahagaritse kuko jewe ndabona ndaremvye kubera nyene baguma bankubita nyene mu mugongo ho basutse amazi bamaze kubona ko akazi kananiye baca bambwira ati rero ryama ku rusashe baca bandyamika ku rusashe bamaze kundyamika ku rusashe bamaze kundyamika ku rusashe nyene bikanka nuko mpaguruka bikanka nuko nja ku mwanda mutoyi maze kuja ku mwanda bimaze kwanka ko nja ku mwanda mutoyi bagasanga nasovye kwa yasashe bamaze gusanga nasovye ku iyo sashe baciye umugabo wiwe yaciye afata ubuhiri abunkubita mu mutwe. Amaze kubunkubita mu mutwe n'ubu mu mutwe hariyo urusebe nyene runini bamaze kubunkubita batangura kuvuga yuko bagira baje kunta ahantu mu bikoko. Bamaze kuvuga nk'uko ndababwira ati rero jewe ntimuze kunta mu bikoko burya ndafise abana basi nimufume mundihire mwayo mahera mwayo mezi yose mutigeze mumpemba mufume mundihire itike. Baca barandihira itike bamaze kundihira itike rero bamaze kundihira itike ca ndataha. Maze gutaha nyene ngeze Dubai abagira neza nibo bamfashije kuko sinari nkishobora no gufata n'akantu kamwe nari ndemvye nyene bakanyuriza mu ndege bakangira neza nyene gushika yaho nshika i Bujumbura. Baguhohoteye muri ubwo buryo kuko twumvise ko kumbishika ku mezi 4 ariho mbabarire ugeze Bujumbura niho turaza ugeze Bujumbura ariko nshaka numve ugeze ku mezi 4 niho waciye niho wahembwe gusa inyuma yaho utangira guhohoterwa watangiye guhohoterwa ryari ayo mazi ashushe yagusutse ko ryari? Ayo mazi ashushe bayansutse ko mu kwa kabiri canza kuko namaze indwi 2 ndyamye ku ico gisashe. Mu kwa kabiri? Mu kwa kabiri gusa sindibuka itariki. Mu kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi 2026? Incanza nyene inca ntaha. Kuko uyu munsi tuko turavuga ikiganiro ni tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 bagusutse kwa amazi mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri mw'iramazani dufunze. Okay niho bagusutse kwa amazi ashushe. Okay. Nibyo bitatuma rero mwabonye nabagira neza babinshiriye ku Dubai. Wihangane hanyuma reka tubandanye uburaje rero ugeze i Bujumbura sivyo?
nshaka ubu dushaka kumva urugendo rwawe kuva ugera i Bujumbura, urugendo rwawe rwagenze gute kuva ugeze mu gisagara cya Bujumbura. Waraje uruka indege uragera i Bujumbura, i Bujumbura rero ururutse indege vyagenze gute? nateguriruka indege nyene nyene nta nuko natambuka nta nuko nagira iki ikigo kirya kibuga c'i Bujumbura nyene indege ziparikako baciye barondera akagari nyene baca baranshira nyene hajanye kwa kirya kibuga. bamaze kunshiraho baca barambaza umuryango wanje bambaza n'inimero sinzi kungene rero nibuka akanimero ka musaza wanje ko naciye ndababwira. baca baramutelefona, bamaze kumutelefona nyene musaza wanje yaciye agurana umuntu duhera baca ararondera ukungene nyene bandugana banshikana muhira. bamaze kunshikana muhira rero baca barantwara kwa muganga nyene kuko nari indembe. ku kigo narabarondeye ndababura, hanyuma nyene baca nduga no muhira mu muryango. maze kuduga muhira mu muryango mu muryango nyene birabatera ubwoba kubera babona nyene ko umenga ngira mfe. barantwara kwa muganga. bamaze kuntwara kwa muganga, abavyeyi banje nyene kubera nyene atacefa ataca ruguru bari bafise baciye bemera nyene barakopesha umuntu nyene duhera kugira bamvuze. barakopesheje amahera menshi kuko bamvugishije ku mahera menshi cyane. Bakopesheje amahera angahe? nimba muvyibuka, mutavyibuka ntaco, mubwo nimba muvyibuka bakopesheje amahera angahe kugira ngo bakuvuze? nibuka ni menshi cyane kandi jewe nari ndemvye cyane. kandi ndakira nyene n'ubu bazohava banyugaranira mu bitaro. ubu none urumva amafaranga baguranye gushikiye amafaranga baguranye ntuyazi ingana ngana mugabo ni menshi kandi n'ubu uracari mu bitaro. ndacari kwa muganga sindakira kandi nyene baguma bavuga abaganga ko badohagarika kumvura kubera ataduhera nyene mfise. hanyuma shaka ikindi kintu nshaka kumenya, uvuze ko watelefonye ikigo cyawe cyakurungitse iyi Ellen Blacks Money Power kugira ngo baze kugutora kukura ku kibuga c'indege ntibaza, hanyuma umusaza babagurana amafaranga baza kugutora. umaze kugera mu bitaro warongeye kubarondera? narabarondeye nyene maze kubarondera bandungikira uduhera two kugura agasukari. nshaka yuko amakuru mfise uko ndayafise muyaduhe uko nyene, kuko barambwiye ko hariho amafaranga makeya baguhaye agufasha mu bitaro, mugabo umva ubu ntukironka amafaranga agufasha, kandi hari n'ibindi bikurikira kuko urumva ko waragiye ku kazi urahohoterwa ntiwarose n'umushahara wawe. ko muri ivyo turaza kubiherezako, mugabo tugomba twumve amafaranga baguhaye ninde yaguhaye. barayampaye nyene baratumpaye basi nyene utwo duhera ntacyo twamfashije kubera nta mitiwere nari mfise navurirwa ijana ku ijana. amafaranga baguhaye yose waciye uyivuzako. hanyuma ni ukuvuga none ayo mafaranga baguhaye bavuze ko ari ayiki? ko ari ayo kwivuza nyene canke? bambwiye ko ari ayibanze yo kwivuza y'intango yo kwivuza. yo gutelefona muri ministeri bambwiye ko ari ayo gutelefona bambwiye ko bagiye kuvugana nabo muri ministeri. nararindiriye naraburutse. amahera baguhaye nimba navyumvise neza yarayo yibanze yo kwivuza, bashaka kubwira ko bagiye gutelefona muri ministeri
kugira ngo bakomeze kugufasha wararindiriye warabuze si uko ubivuze. Mm. Okay, uyu munsi rero umeze gute? Uyu munsi usaba iki? Gatoya reka ngaruka inyuma twibukanye, reka mparure. Urumva we wagezeyo mu kwezi kwa wagiye bande amezi wamazeyo, amezi utahembwe nayo wahembwe sivyo? Ubusanzwe wari kumara kontra muri 2027 mu kwezi kwa mbere, mugabo turavye washikiyeyo itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2025, ni kuvuga 15 z'ukwa mbere 2025 ubu gitangiye gukora muri kontra. Wavuye mu kwa gatatu, erega nta gihe kinini wamazeyo. Wamazeyo umwaka n'amezi 2 sivyo? Muriko muratwumva? Yego ndabumva. Urumva wakwije umwaka 15 z'ukwa mbere 2026, niho wakwije umwaka z'ukwa kabiri, umva wamazeyo nk'umwaka n'ukwezi kumwe, reka dufate gutyo. muri uwo mwaka n'ukwezi kumwe, usivye amafaranga bagukatiye mu itike y'indege, amezi ari imbere yo guhohoterwa warahembwa? Muvugisha ukuri. Ntiwahembwa? Oya sinahembwa. Yaba narahembwa simba nari narishe uwari yandihiye kugira ngende. Waherutse guhembwa y'amezi 3 yonyene gusa? Ayandi mezi yose akurikira inyuma ntiwigeze uhembwa? Oya. Ku munota wanyu bakubwira ngo bagomba kukatira itike y'indege ngo bakore mu mushahara wawe, bashobora kukatira itike y'indege ucurataha ata amafaranga baguhaye. Nta n'icumi bigeze bana. Ugeze mu Burundi witura ikigo cawe, urakibwira kize gutora aho ibasha indege ugwaye, nticaza. Bati ntibaje. Uragwara uja mu bitaro, baca bakuzanira amafaranga y'ibanze. Nimba atari banga, amafaranga y'ibanze baguhuza bakuzaniye mu bitaro nangahe? Waciye atanga yose? Ntibigeze baza kundaba aho ndi, bayarungitse ku telefone. Bayarungitse ku telefone, sawa. Amafaranga bakurungikiye nangahe? Hanyuma ubu kwa muganga hakenewe angahe? Wayatanze yose? Hari yasigaye? Dushaka tuyumve nayo, kuko ejo bashobora kuvuga ngo twamurungikiye amafaranga menshi ngo bamufasha byose. Dushaka twumve amafaranga kwa muganga bagusabye canke ayo ntawuzi bazogusaba kubera ko wumva ko kivugwa, ariko mugo twumva amafaranga baguhaye nayo watanze, nayo kumbure nakenewe. Bampaye ibihumbi 700 kandi urumva bampaye ibyo bihumbi 700 none ko byari binjiye. Okay, baguhaye ibihumbi 700. Waciye atanga kwa muganga yose canke hari yasigaye? Uko warokeneye no kurya birumvikana, warokeneye no gufungura n'ibiki, ibi birumvikana, mugabo warakoresheje yose? Nayakoresheje yose nyine, utwo kurya nyine urumva baza barangurana nyine. None ubu mufise amadeni angana gute? Norinda guharuza kuko sindayibuka, kuko nkayo tumaze kugurana miliyoni 2. Mumaze kugurana miliyoni 2? Mwarabibwiye none kiya kigo kugira ngo kiyarihe kiranka? Ikigo cyane twigeze kuvugana kuko abocha bamaze kubabwira yuko bukeneye ubufasha, baturungikiye ayo 700, urumva ntitwasubiye kuvugana kuva icyo gihe. Mwakurangiza ikiganiro rero, musabiki uyu munsi? Icyo nsaba nuko nzaba ko bamufasha bakabanza bakandihira amahera yoba bamwikuza kwa muganga, bakongera bakandihira n'uwo muntu yari yandihiye ngenda hanze. Uvuze ko wakuriye
Mhm. n'intoke zose zaramugaye sinkironka niko nofashisha abo bana banje bakarondera n'utwo bomfashisha. Mm. eh Nivyo musaba gusa. sin- sinicara sindyama nta na kimwe nyine nkora ubu. Mm. Ego, basaba ko bomfashiriza icyo nsaba ni uko nosaba ko bompa ikintu contungira abana kuko n'ababyeyi banje nta na kimwe bafise birengeje. Mm. Kuko jewe naramugaye ubu nta na kimwe noshobora gukora. Hanyuma uwo mwana we yaguhohoteye wewe hariya nta na kimwe umuvugako? Muranyishuriza umushahara wanje. Ibi ku busanzwe ababikwishuriza um, abantu biraba cane cane ni kino kigo cakurungitse hariya. Kino kigo cakurungitse hariya nico gitunganya bino kuko we waragiye hariya kandi wagiye hariya mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu wowe babwiza kugutunganiriza kandi byanse bikunze. So rero twavyumvise ibintu tuganiriye byose byari mu kiganiro ndiko ndafata kugira ngo turushizeho kubatabariza nyine ko twuma tubikora kugira ngo turabe ko wobona indishi canke woronka umushahara wawe canke wovuzwa ugakira neza hanyuma ukaja mu muryango. Kino kiganiro ntikizakumvikana ahantu na hamwe kubera ko bizofata umwanya kugira ngo mbanze ndabikore neza. Tuzokifashisha mu kugitanga aho bitegerezwa hose kugira ngo muronke ubutabazi. Nimutakibona ntimuze gutangara, kiraguma mw'ibanga nubwo nafashe amajwi. Ego n'uwari yaterefone ngo ntituzobishire kuri soso rero urumva nta nuko baduhenda ko bazodufata nta n'ikintu na kimwe bigeze baduha. Ivyo ntimwabitubwiye ariko kandi navyo biba bikenewe ko navuze ko ikintu cyose cyaciye muri iyi sirikwe yanyu mubwirizwa kugitubwira. Hari uwatelefonye ngo ntimubishire kuri social media ninde? Hari uwatelefonye? Fayizi. Fayiza niwe watelefone ngo ntimuze kuri social media. None ko mu mwanya ngomba ndabimuhere mu mwanya aza kubibona kandi atari nawe bimuhaye atari na agenda bimuhaye ashagira gute? None ko yababujije kwisha kuri social media ivyo yabemereye yarabikoze? Navyo yakoze rero yabivuze kubera ngo muri ministeri ataco yodufasha niyo mpamvu yabivuze yatubujije ntitubikore. No, yababwiye ngo tomora niwe sabwe yababwiye ngo tugiye muri ministeri urumva yatubwiye ngo ntitubishire kuri ministeri ngo ntitubishire kuri soso kuri mezo soso ngo kuko ntacyo yodufasha ministeri. Urumva bati mubishize kuri social media ministeri ntacyo yobafasha. Okay, sawa. Aho ndavyumvise. Noneho nanje reka nzubivugana na ministeri rero ko wumva ari uko nongere bivugana na Fayiz bitaraja kuri social hanyuma baheze bagufashe bagutunganiriza ibyo ukeneye byose. Ico je no gusaba gira devi y'amafaranga wivuje ko ugire devi y'amafaranga waheraniwe muri Arabia Saudite nimba ari ibindi bisabiro by'indishi y'akababaro ubitunganye byose neza ugire iyo devi uyimpe ndayibahe ko badashaka ko bija kuri social hanyuma tubigumize mu ibanga mugo bagufashe. Ego kuko bavuga yuko ministeri izontelefone ikambaza nta niko yigeze imbaza n'ikintu na kimwe. Nayo maratunzi bampaye nyine barashira ku telefone no kuyarihira batayarihiye.
uko bigenda kose bayaje batayarihira ayo n'amafaranga makeya ku kuntu umeze, ahubwo bararinda ku busanzwe. Nimba ataco mwongera ko rero ndumva nogeza ngaha. Jewe ico mfise nokongerako nuko bamfashiriza abana hanyuma nanje bakamfasha nkavuzwa nkakira. Nico nosa. Wowe ntiwigeze utelefona muri ministeri n'umunsi n'umwe? Ntiwigeze utelefona ambasade yari ibajejwe muri Arabiya? Watelefonye kwa Faiza gusa, ntahandi wigeze utelefona? Oya, Kandi kino kibazo ntahandi hantu wigeze ukivuga? oya, Nta n'umuntu wigeze aja kukuraba mu bitaro ngo gukoreshe akubaze ibintu vy'ukuntu ubayeho, ivyo mwahuye navyo? oya nta n'umwe yaje. Hanyuma ukiri mu bitaro hari ukuntu mbona wari uri ku gakinga, ubuzima bwa mu bitaro bwari bumeze gute mu by'ukuri, mu kurangiza ikiganiro? Ntavyo nzi. Ntavyo uzi ubuzima bwo mu bitaro? Ubuzima bwo mu bitaro nyene nuko nyene ngwaye nyene nkaba ndemvye nyene ntashoboye kuvyuka, ntashoboye no kwicara. Ega mvuga ngo bwari bumeze gute kumumenga baratashe kandi uvuga ko ari ukiri? Nubu ni ukiri mu bitaro? Niyo nkiri. Mbo umazeyo umazeyo igihe kingana iki mu bitaro? Twibukanye mu mpera. Indwi zitatu nizo nibuka. Indwi zitatu. Gusa sinibuka itariki nziriyeyo. Nuko murakoze. Reka ndabashimire ku biganiro muduhaye. Namwe murakoze. Tuzokomeza kuvugana turaba yuko mworonka ubutabazi nk'uko twama tubikora. Ibi bintu birababaje. Icyo norangiriza ko ndagusaba kwihangana. Ibi bintu biba mu bikorerwa mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi leta nta kitaba yakoze kugira ngo ibarungike hariya kwiteza imbere. Mugabo aya mashirahamwe aba yahawe impusha kugira ngo abarungike hariya ntabitaho, niyo akunda kugira amakosa kandi ugasanga akenshi bigarutse gushafuza leta. Reka ndagushimire rero, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwihangana. Ndazi muzokira uko biri kose ko mugeze ubu mutarava. Yego kubw'Imana. Hanyuma ikibabaje rega nuko leta iturungika tugenda tubizi mugabo ntagire n'ikintu na kimwe yiga. Iyo tumaze kugira ingorane ntagire n'ikintu na kimwe idufasha. Ndakeka niko batari bwabimenye, we bazogufasha uko biri kose. Reka tubanze tubyirukemo, sivyo? Ndashima kuba mwoduserukiye. Sawa, murakoze, mugire ibihe byiza. Yego namwe mugire ibihe byiza. Muduserukiye muzoba mukoze. Mu kurangiza nkunda kubaza umuntu amazina yiwe, se na nyina, intara n'ikomine, igihe yasafiririye. Mu majambo make ivyo ndabikunda mu mpera kuko mbashaka ko bivugirwa hamwe ntaguciriyemo. Amazina yawe yose, abavyeyi, intara, ikomine, umusozi, ikigo cyagusafirishije hariya muri Arabia Saudite, hanyuma tukaja dusezerana. Kandi ni sabaye ishanga mbuka muyinga mu cyumba mukoni intara ya Muyinga, komine Muyinga. Papa bakaba bamwitwa kure ari, mama wanje nawe bakaba bamwitwa Nsabimana Raji. Icyo kigo naco rero kikaba ari kugisoma biragoye, ndeka ndakivuge. ni Erne Blas Money Power. Wavuze ko uwo uzi muri icyo kigo ari Faiza, sibyo? Yego. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze, tubaye turabashimira.
reka ndabakate nimba ataco mwongerako. nta kindi kintu twakongera ko nuko nyene mwoduserukira bakatuba hafi. Murakoze. Inshuti zanje bakunzi bankurikira, je nitwa Daniel Mugisha Muranzi. N'ubwa mbere nkoze ikiganiro nk'iki cihariye, nagomba nabwize ukuri ikiganiro hariho amavideo ntashobora gushira kuri rezo sosio ari mu iki kiganiro ateye ikigongwe, amavideo atanuko nobivuga n'ukuri. Uyu mukenyezi yarahohotewe ku rugero ruteye ubwoba, ku rugero atanuko nohora ruvuga. Ni ukuvuga ngo ngomba kubishira hanze mu buryo butandukanye. Hariho imbuga usanga zemera ko hajako amavideo ababaje nka za WhatsApp, za X, mugo nka YouTube ntibavyemera, Facebook baralimita naho nyene, ariko ngomba ngerageze turaba ukuntu n'ukuri uyu mushiki wacu yohabwa agateka. Yarahohotewe ku rugero rwo hejuru. Ico je ndabemereye nuko nzohemuka menye n'ukuri, nanje menye nzohemuka afashijwe. Birababaje bino bintu vraiment, birababaje gose. Kino kiganiro ndavyemeye ko nzokigarukako nivyaba ngombwa. Murakoze. Mahoro Daniel Mugisha, muraho murameze neza? Twe turaho turashimira Imana. Hanyuma nije ndungitse woje ndi mama dogo wa Niyonsaba Aisha. Uwo shaka kuza kukubitira ku mugwayi wacu ni Imuyinga, umutumba Mukoni, haruguru ya SOS, ahantu barere imfuvyi za SOS. Uduze gatoya urenze ahantu ku Karigara ucushika ahantu agwariye, kubera ko mu mutwe iwe hatameze neza. Woshaka kuza kumuraba uca kuri nimero yanje ni 65 293 890, hanyuma nkamushikana ku mugwayi. Murakoze cyane, muhezagiwe. Hari abantu atari bakeya bansavye gufasha Niyonsaba Aisha. Iyi audio ndabahaye mwumvise mu ntango niyo nyinabo ashobora amugwaje ari hafi yiwe, kuko wewe inyuma y'ibintu vyamushikiye asa n'uwagize ibibazo mu mutwe. Ibi dukoresheje imvugo muca muvyumva ukuntu ameze, n'ukuri ntameze neza, kandi murabona ibintu vyamushikiye. Uyu rero ari Muyinga, mwumvise ahantu hari abantu bagumye bambaza ngo bagomba kuza kumugarukira ko bagere ahantu hari. Murahawe ikaze mu musange muhira mu mugarukireko, ari nako dukusanya uburyo bwo kumugarukirako. Jewe Daniel Mugisha nashizeho groupe yo gufasha uyu Aisha. Umuntu ari mu Burundi canke ari hanze y'igihugu, umuntu azi ibikorwa nkora, wabo bikunda canke niyo butankunda no kuri mugabo kabafise umutima wo gufasha, je ndagusaba ko wofasha Aisha. Tugomba kumufasha, turakunda kumuhindurira ubuzima, kuko yagiye muri Arabia Saudite agiye kurondera, agiye kwiteza imbere. Mugagezeyo uko yari yabiteguye siko vyagenze, kuko yarahohotewe gushika naho yambugwa agashambara. Ubu murabona ko yicaye mu kagari, yicaye muri wheelchair, umugongo waraboze, araryamye, ntagira gitabara, afise abana yabwirizwa kurera. Amaboko yiwe yaramugaye, intoke zaramugaye vraiment. Je ndiyumvira none azongera kubaho gute, azongera gukora gute? Ibi biragoye gose, byose murabona muri video. Reka ndabibutse rero,
ku muntu agomba kumufasha ndashaka ndabasangize nimero zanje za telefone kuko zari mikashi anyway sorry ndibeshe mwambabarira telefone yanje yo murayizi ni je ndi muri Europe muri Finland niho ndabafasha aba barundi kazindi mugabo ndafise limikashi yanje ari nayo iriko iracako ndiko ndegeraniza ku buryo bwo gufasha Aisha umuntu wese afashije ndamushira muri groupe limikashi yanje ni 66 14 ubusa 61 ndasubiramwo 66 14 00 60 je nitwa Daniel Mugisha n'amazina ari kwiyo limikashi ni Daniel Mugisha niyo mazina yanje ibi mubikoze ni kwiha agateka ni guha agateka umurundi kazi mwene wanyu yahuye n'ivyago narituye inzego zose barase gufasha bavuze ibidasobanutse ikigo cyamurungitse cyaranumye ariko ndashima ko abantu muriko muritanga groupe nakoze vraiment numva umunezero wandenze mu minsi nzobereka yuko abarundi bafise urukundo ahubwo ikibuze gusa ni abantu badushishikariza gukundana n'ubundi bwo gukundana ndabona ni sawa ikintu gusa ngomba kwanka ni bya bintu bivuga ngo mashira hamwe mu Burundi nta shamwe rihari harandi agateka akazina muntu wapi ewe boss norogota kuri leta ni leta nyene n'umuvyeyi wa twese mugabo nawe nyene yaradutereranye none uwo mukobwa uwo mumama yarahohotewe kandi ikigo cyamurungitse kiriho uwamuhohoteye muri Arabia Saudite ariho ntiyigeze ahanwa kandi n'abamurungitse muri Arabia Saudite hariho ukuntu batanga amafaranga muri leta yakora mu kigega ikamufasha mugo ntibamufashije ariko twebwe ka tuvyikorere nk'abarundi none mukundana nimuze tuvyikorere tumufashe kandi bizogenda neza muze tuvyikorere kandi bizogenda neza reka ndabareke muze kumuramutsa ni mumusange muri muramutse hanyuma muce kwiyo nimero mushire ko ibihumbi 10 20 5 ijana amajana 2 uri hanze muri diaspora mpamagara ndaguhe na Western Union urungike ko ku buryo amafaranga tumufashe tumuhindurira ubuzima nico nifuza vraiment sinabanda bikora mugabo ngomba kubikora tumuhindurira ubuzima kuko yarahohotewe murakoze cyane